kaze mu gihe cy'impemburo. Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe cy'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu gitabo ca Daniel igice ca 3 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 30. Ni igice ca Daniel cyose, igice ca 3 cyose. Umutwe w'amajambo uvuga ngo igishushanyo umwami Nebukadineza yahagaritse. Umwami Nebukadineza yakoze igishushanyo mu izahabu, uburebure bwacu bwari amatambwe 60 y'ukuboko uciriye mu nkokora, ubwaguke bwacu bwari amatambwe 6, agihagarika mu kiyaya c'Idura mu ntara y'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadineza atuma gukoranya ivyegera vyiwe n'abaganwa n'abagabisha n'abajanama bakuru n'abazezwa bintu n'abacamanza n'abashingantahe n'abatware bose bo muri ivyo bihugu ngo baze guhezagira ico gishushanyo umwami Nebukadineza yari yahagaritse. Nuko ivyegera vy'umwami n'abaganwa n'abagabisha n'abajanama bakuru n'abazezwa bintu n'abacamanza n'abashingantahe n'abatware bose bo muri izo ntara bakoranwa no guhezagira ico gishushanyo umwami Nebukadineza yari yahagaritse. Nuko bahagarara imbere y'ico gishushanyo yahagaritse. Umusiguzi asemera n'ijwi rirenga ati, yemwe moko n'amahanga, yemwe moko n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe, ngibi ivyo mugezwe, ngo nimwumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri n'ivyitwa sumponya n'ibindi vy'ubwoko bwose bivuzwa, muce mwikubita hasi musenge iki gishushanyo c'izahabu umwami Nebukadineza yahagaritse. Ariko umuntu wese atikubita hasi ngo asenge, muri ako kanya aca atererwa mu itanure ry'umuriro uhinda. Maze abantu bose bumvise amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri n'ibindi vy'ubwoko bwose bivuga, amoko n'amahanga n'abavuga indimi zitari zimwe, bose ako kanya baca bikubita hasi basenga ico gishushanyo c'izahabu umwami Nebukadineza yari yahagaritse. Maze uwo mwanya Abakaludaya bamwe bigira hafi barega Abayuda, babwira umwami Nebukadineza ati, mugenzi nyaguhoraho, washizeho icagezwe mugenzi kivuga ngo umuntu wese niyumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri na sumponya n'ibindi vy'ubwoko bwose bivuzwa, ace yikubita hasi asenga ico gishushanyo c'izahabu. Kandi ngo umuntu wese atikubita hasi ngo asenge atererwe mu itanure ry'umuriro uhinda. Nuko rero hariho Abayuda bamwe wahaye gutwara mu gihugu c'i Babuloni, ni Shadraka na Meshaki na Abedunego. Abo bagabo mugenzi ntibaruha bakubara, ntibasaba imana zawe, kandi ntibasenze ca gishushanyo c'izahabu wahagaritse. Umurongo wa 13, umutwe w'amajambo uvuga ngo ba Shadraka batererwa mu itanure ntibagira ico baba. Nuko Nebukadineza araraka arashungumirwa, avuga ko afata Shadraka na Meshaki na Abedunego. Nuko babazana imbere y'umwami. Nebukadineza atangura kubabaza ati, mbega Shadraka na Meshaki na Abedunego, mwabigize ibigirankana kudasaba imana zanje no kudasenga ico gishushanyo c'izahabu nahagaritse? Nuko noneho nimwumva amajwi y'inzamba n'imyironge n'inanga n'amakembe n'imiduri na sumponya n'ibindi vy'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari vyiza. Ariko nimutagisenga muca mutererwa mu itanure ry'umuriro uhinda. Mbega imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Shadraka na Meshaki na Abedunego bishura umwami Nebukadineza bati, ntiturinda kugira ico tukwishura kuri iryo jambo. Asangwa ariko bimeze, imana yacu dusavye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda, kandi ntiyobora kudukiza mu kuboko kwa mugenzi. Ariko naho bitoba bityo, umenye mugenzi ko tutosaba imana zawe canke ngo dusenge ico gishushanyo c'izahabu wahagaritse. Maze Nebukadineza uburake buca buramusaza, mu nyonga hiwe harahindurira, atera igitsure Shadraka na Meshaki na Abedunego, agera ko bakomanya itanure ngo rirushe uko ryahora ryaka ibihitangabo ndwi. Nuko abarira abahizi bamwe bo mu ngabo ziwe kuboha Shadraka na Meshaki na Abedunego ngo babaterere muri iryo tanure ry'umuriro uhinda.
nuko baboha abo bagabo uko bakambaye imyinjiro n'amakanzu n'imitamana n'izindi mpuzu bambaye, babaterera hagati muri iryo tanura ry'umuriro uhinda. Maze kuko icagezwe c'umwami cari kibiriraho, kandi itanura ryari kibengebenge rwose, bituma ibirimi vy'uwo muriro vyica abo bagabo bari bateruye Shadaraka na Meshaki na Abedenego. Nuko abo bagabo batatu, Shadaraka na Meshaki na Abedenego, bagwa hagati mu itanura ry'umuriro uhinda uko bakabushwe. Maze umwami Nebukadineza asimbwa n'umutima, ahaguruka n'ingoga abaza abajanama biwe ati, mbega harya ntitwatereye mu muriro abantu batatu baboshwe? Bishe umwami bati, koko nabo mugenzi. Arabara ati, erega ndabona abantu 4 babohoye bagendagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye, kandi ishusho y'uwa kane isa n'iy'umwana w'Imana. Maze Nebukadineza yigira ku muryango w'iryo tanura ry'umuriro uhinda, ashira ijwi hejuru ati, yemwe Shadaraka na Meshaki na Abedenego, mwabasavye Imana isumba byose, nimusohoke muve hano. Nuko Shadaraka na Meshaki na Abedenego baca barasohoka bava hagati mu muriro. Maze ivyegera vy'umwami n'abaganwa n'abagabisha n'abajanama b'umwami bakoranye bitegereza abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira ico ubagira ku mibiri yabo, kandi n'umushatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imyinjiro yabo ataco yabaye, haba n'akarango k'umuriro wonukako. Nebukadineza aravuga ati, Imana ya Shadaraka na Meshaki na Abedenego iragahimbazwa, niyo yarungitse umumarayika wayo igakiza abasavyi bayo bayizigiye, kuko ijambo ryanje baricishije ukundi, bagaheba amagara yabo, kugira ngo ntibagire iyindi mana n'imwe basaba canke basenga atari Imana yabo. Nico gitumye nshinga icagezwe yuko umuntu wese wo mu bwoko bwose canke ihanga canke mu bavuga indimi zitari zimwe azovuga nabi Imana ya Shadaraka na Meshaki na Abedenego azohimbagurwa, kandi urugo rwiwe ruzosigara ari itongo, kuko atayindi Mana iriho ishobora gukiza bene ubu buryo. Maze umwami ashira hejuru Shadaraka na Meshaki na Abedenego mu gihugu c'i Babuloni. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa wadukurikiye wumviriza iki gisomwa cyangwa twumviriza muri benshi, reka ngaruke kuri aka karongo ka 25 ngo arabarira ati, erega ndabona abantu 4 babohoye bagendagenda mu muriro hagati, kandi ntaco babaye, kandi ishusho y'uwa kane isa n'iy'umwana w'Imana. Nyemera ndakore ngo hariho ishusho y'uwa kane, hariho uwugira kane utazi, kumbure kuri wowe n'uwugira 2, kumbure kuri wowe n'uwugira 10, kuri aba haje uwugira 4 kuko bari 3 mu vyago, muri uwo muriro uteye ubwoba, muri ivyo bihe bihambaye. Wa wundi adaheba bamwizeye, wa wundi adahemukira abamushingiye intahe, naho vyoba bimeze gute, yaraje arababohora, bagendagenda hagati y'umuriro, bagendana nawe, kuko umuriro ntumuturira, n'abiwe arabatabara. Utabagwe mu vyo uriko uracamo vyose. Ndavuze ngo ishusho y'ugira 4, ishusho y'umwana w'Imana, wa wundi ataboneka mugabo ivyo akora biboneka, wa wundi adahinduka, wa wundi ativuguruza, wa wundi yavuze ngo shika mushira amanga, nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe. N'uwo aracari kumwe nawe, nkuko yabanye na Shadaraka, Meshaki na Abedenego, arashobora kubana nawe, kuko ntatoranya abantu ku butoni, arakugirira neza nawe. Imana iguhezagire, Imana igushoboze, Imana igutabare, Imana iguhe intahe nshasha. Abahora babaza Imana yawe ahiri baze bayibone ikora ibitangaza n'utwumiza. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa wowe n'abawe, ibihe vyiza aho uherereye hose. Urakoze.